bakunzi bagenzi mudukurikirana kuri runo rubuga nongiye kuba ikaze munanyihanganire turi mu masaha y'ijoro amasaha kuze cyane ariko ndosi inkuru ndavuga ati reka sinorara ntayibahaye idoha muri Katari President Tshisekedi Antoine President de la République du Congo uno musi yahuye mwibanga rikomeye na nyakubahwa Paul Kagame asanzwe aramutswa igihugu cy'u Rwanda bikaba byabaye mwibanga ntangere akaba ari kintu cyashoboye gutangaza abantu benshi nuko ndase wa musesanguzi agira tubwire ivyaranze iyo nama ndetse n'ababahuje kugera ino saha mu gihe abantu benshi bataramenya icyatumye bahura neza neza bona musesanguzi urashobora kudufasha ahantu kugira ngo abadukurikirana batahure ino nkuru icaye bahuje ndetse utubwire nico nivyo bashoboye gufundikira miyo nkuru. Ego cyane bwana journaliste kandi ndagushimire kuba iyi nkuru uyironse ugacuyinsangiza kugira ngo dushobore tuyisesangurira abadukurikirana bashobore kumenya ibyabaye ibiriko biraba novuga kubijanye n'imigwano iri mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ihuzwa rya President Kagame hamwe na President Tshisekedi ni kintu gikomeye cyane gose novuga ni kimenyetso kimwe mu bintu byerekana yuko intambara ishobora kuba yohagarara umwanya uwari wo wose. Ndavuga intambara ikabera mu gihugu ca Kongo kuko President Tshisekedi we ubwiwe yahora avuga ko adakeneye kwicarana na M23 kugira ngo batore ikibazo kiri mu gihugu ca Kongo ahubwo we yaduma agatoki kuri President Kagame avuga ati uwo twoganira ikibazo kikava mu nzira ni President Kagame kuko niwe ari nyuma y'umuhari wa M23 turiko turahangana ndetse yaranavuga yuko ahubwo ijya M23 ari leta y'u Rwanda rero akavuga ati dushoboye kuganira na President Paul Kagame ibibazo ndemeza yuko byoshobora guhera ndavuga intambara ziko zirabera mu burasirazuba bw'igihugu canje. Aha rero dushoboye kubona ifoto ya President Paul Kagame yicaranye hamwe na Tshisekedi duca tubona yuko ibyo President Tshisekedi yari kararira abironse twagize icizere tumaze kubona ijya foto yuko ibintu bigiye kuja mu buryo. Hatwibutsa kandi yuko President Paul Kagame we ubwiwe yari yararahiye aravuga ati si jewe mwokwicarana ngo muganire ibibazo bibanze igihugu cawe ahubwo ni wicara uganire n'abakongomani bagenzawe aba M23 kuko nibo bafise umuheto. Kuko President Paul Kagame nta na rimwe yigeze yemera ko aba M23 ari abakongomani nako ari abanyarwanda. We gusa ico yemeye buke yavuga ko yapfuye militairement kuvuga abaha ibikoresho aba ba M23. Twacha twibutsa yuko M23 ubu bavuga ngo ni AFC M23 Alliance Fleuve Congo bo ubwabo imikorere irerekana yuko ari abanyarwanda ariko leta y'u Rwanda ntabwo yigera yemera ko ari abanyarwanda. Ibi rero irihura rya President Paul Kagame hamwe na mugenzi we Tshisekedi bahuriye mu gihugu ca Katari nkuko bwana journalist babivuze bahujwe n'umwami wa kijya gihugu Sheikh Tamim bin Mohammed niwe yashoboye kubahuza ariko biraboneka yuko yashatse kubahuza kuva kera butuno twigoro uyu Sheikh Tamim bin Mohammed yaratugize kuva kera asaba Tshisekedi ko yo mwicaza hamwe na President Paul Kagame. Aya makuru yageze gusohoka bihe byinshi ariko President Tshisekedi we yari yarabyanse kuko azi neza ko President Paul Kagame hamwe n'uyu mwami w'igihugu ca Qatar basanzwe ari basoma mbike. Tshisekedi yibaza yuko uyu mwami wa Qatar ashobora guhengama gutyo bigatuma biboneka ko umenga Tshisekedi niwe muntu mubi Kagame bagashobora kumweza. Rero kubona President Tshisekedi yashoboye reka mvuge kugondozwa akicarana na Kagame bahujwe n'umwami w'igihugu ca Qatar twovuga yuko ari ibintu byiza cyane gose ku bakunzi b'igihugu ca Kongo kuko
twebwe ibyo tugwaye nuko iyo ntambara ishobora guhera uburyo bwose yo cyangwa umugabo intambara igahagarara abenegihugu bo muri Kivu yaba Kivu y'epfo cyangwa Kivu y'amajyaruguru bagashobora kuronka amahoro bakaba mu byabo batuje no mu babo. Ibi irihuzwa rya President Kagame hamwe na Tshisekedi ryabaye umunsi hari hitezwe ibiganiro byari guhuza leta ya Tshisekedi hamwe n'uyu muhari M23. Ibiganiro byari byateguriwe i Rwanda muri Angola, byari gukoreshwa na President ayoboye ico gihugu ca Angola. Ariko twabonye urwandiko rwashoboye gusohorwa na M23 aho ruvuga yuko ibiganiro bidashobora kuba nukuvuga mu yandi majambo basokoye batanze n'impamvu ngo ni kubera yuko hariho ibihano biherutse guhabwa bamwe muri uwo muhari, ibihano byatanzwe n'ibihugu bya Burayi ndetse bikaba byashoboye no gukora no ku nzego zimwe zo mu gihugu cy'u Rwanda. Rero bwana journaliste twavuga ko iki cyitwazo uyu muhari M23 AFC M23 bashoboye gushira imbere ko ari byo byatumye badashobora kwitaba ibiganiro. Twavuga ko nticari gifashe, ni byitwazo bidafashe kuko ibihano bari basanzwe barahuye nabyo ibihugu bya Burayi, ibihugu bya Amerika. Hari ibihano byafatiye igihugu cy'u Rwanda, hariho na bamwe muri bo bari bamaze gufatirwa ibihano, ariko ku rutonde bashoboye gutanga rw'abafatiwe ibihano hano hariho Bertrand Bisimwa, hariho Luki Karusisi, hariho Desire Rukomera, hariho John Imani Nzenze, hariho na Eugene Nkubito, hariho Pascal Muhizi, Jean Bosco Nzabonimpa, hariho na Francis Kamanzi hamwe na Joseph Musanga. Kuvuga aba nibo bari ku rutonde rwabo bashoboye kuvuga ko bashoboye gufatirwa ibihano n'ibihugu bya Burayi. Rero bikaba ari byo byitwazo bashoboye gutanga kugira ngo ibiganiro ntibishobore kuba uyu munsi. Ariko kandi turafise n'andi makuru avuga yuko mu byoba byatumye kandi uyu muhari M23 udashobora kuba wo kwitaba bino biganiro nuko ngo leta ya Kongo ngo yari yasabye yuko nka hamwe abaza kwitaba bino biganiro ku ruhande rwa M23 bo basaba amapasiporo yabo kugira ngo barabe neza yuko ashobora kuba ari abakongomani. Gutyo rero bagaca bagira ubwoba yuko bashobora kuba bona baka pasiporo zabo ntashobore kuzibasubiza. Rero hari kwavuga amajambo menshi ku bwa bino biganiro, reka turindire turabe yuko bizoshobora kuba bizoshobora no kunguruzwa bikaba no hanyuma. Tugarutse rero kandi kino kiganiro cyashoboye gukorwa na President Tshisekedi hamwe na President Kagame bahujwe na Sheikh Tamim bin Mohammed umwami wa Qatar. Bavuze yuko turabye itangazo leta ubwami bwa Qatar bwasohoye, bavuze yuko abaperezida bose, ndavuga President Tshisekedi hamwe na Kagame, bashimye ingene umwami wa Qatar yabakiriye n'utwigoro ashoboye gukora kugira ngo bashobore kubonana. Ikindi kandi nuko bavuga ko mu byo bashoboye kwemezanya nuko bagiye gushira inguvu kugira ngo inzira zose zatowe zishobora kuzana amahoro mu gihugu cya Kongo, yuko zose bozishamo inguvu zigashobora kugira kubandanya. Ikindi bavuze ngo nuko bagomba gushiramwo izindi nguvu kandi kugira ngo amasezerano ya East African Community hamwe na SADC nabyo nyene bishobore guhabwa agaciro. Muri make nivyo mu itangazo ubwami bwa Qatar bwasohoye, nivyo bashoboye kuba baganiriye ko President Tshisekedi hamwe na President Paul Kagame. Bwana musesanguzi, reka ngire ko ndaguyifuriza ijoro ryiza, ndanagushimira cyane kubona utugejeje hino nkuru narijya abantu benshi batari bwayimenye. Rero nyamba atakindi wongera ko
kugira abakunzi bacu bacumvireho ndibaza ko twosezera. Bwana journaliste nuko rino huriro kino kiyago kino kiganiro cyakozwe na Perezida Paul Kagame hamwe na mugenzi we Tshisekedi ni ibintu byabaye mwibanga ntangere bigiye kuja habona muri aya masaha y'ijoro. Kumbure reka dukomeze kurondera amakuru yimbitse ku bwa kino kiganiro vubaha tuzogisesangura twamaze kuronka ayandi makuru atandukanye cyane ibyavugiwe ku yandi masoko. Ego reka ndabashimire cyane mwe mwadukurikiranye ndanabifuriza ijoro ryiza bari mu ijoro ndetse ndabifuriza n'ibihe byiza bivana naho uherereye turongera gusubira mu bindi biganiro. Ciao ciao.